Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka mumenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu musi tuganira iki? Uyu musi tugomba turabe igiti bita ikome. Ari vyinshi bavuga ngo n'amakome. Ico giti rero nakibonye ku mutumba wa Nyarubere, ni komine Rutana, intara ya Rutana, ariko ndamaze kukibona no ku yindi mitumba yo muri iyo komine ya Rutana. Umuntu rero ariko aratembera muri iyo ntara ya Rutana, urabona rero ico giti bita ikome, gica cama n'ivyamwa bita amakome. None rero ico giti cari gifise akamaro kahe mu Burundi bw'aho hambere? Eka ubu naho coba gifasha iki mu buzima bw'abantu? Reka rero imbere yuko tubandanya tuganira, reka mbanze ndabereke ico giti, kuboba batarakibona babanze bakibone. Iki giti kama citwa ikome. Murabona ingene kimeze, kiramye n'amakome. Murakoze cane rero ikome, murashoboye kucibonera, ego kikama rero n'ivyamwa bita amakome. None mu Burundi bw'aho hambere cari kimaze iki? Mu Burundi bw'aho hambere nuko abo twayaze bavuga ngo cari gifise akamaro kuko bagikurako imiti. Ntiturashobora kuronka rero abakurambere boba bari bazi ubwoko bw'imiti, imiti boba barashobora gukurako kw'ikome, twumve n'ico yashobora kuvura. Urumva n'ibikorwa tuzobandanya dukora kugira ngo twumve duti mbega ikome ryoba ryavura iki? Ego ikindi twabonye namwe mushobora kubona kuri ico nuko cari gifise ivyamwa bita amakome. Ico giti rero barashobora kugica, nta miziro yari irimwo, barashobora kugica bakagicana, kikabafasha mu buzima bwabo bwo gukinjika imfungurwa, canke bakota kugira ngo bashobore gususuruka. Urumva yuko kari akamaro gahambaye cane. Ego ikindi carabafashije, turiko turaraba amazina y'ahantu mu Burundi, uca ubona yuko rero ikome ryagize uruhara mu guha izina hamwe mu Burundi. Aho twoca tuvuga rero nk'aho bita mu Gakome. Mu Gakome ni muri komine Musongati, mu ntara ya Rutana, hariya muri zone Ngoma. Hariho ahantu hitwa mu Gakome, hariho isengero rya Katolika, hakabaho n'amashure yo mu Gakome, amashure mato mato. Ayo rero ari ahantu bita mu Gakome. Ugaca wibaza yuko rero, tugaca dufatirako yuko rero aho hantu mu Gakome hoba harabaye ivyo biti bita amakome, nubwo ubu vyoba bitakihaboneka. Sinzi rero yuko namwe aho muherereye mwoba hoba hari ahandi hitwa mu Gakome, hoba hafatira kw'iryo zina ikome, canke rero sinzi yuko namwe aho muherereye amakome abaho. Ubu naho rero muri kubu amakome arafasha rero kugira ngo abantu baronke inkwi. Aho twashitse twasanze baravyicira, abo twashikiriye baca amakara. Amakara rero bamaze kuyaca baraheza bakayashora. Mwariboneye rero ejo, ikiganiro c'ejo, yuko hariho ubuhinga abarundi bari bafise bwo guca amakara.
maze rero agaca afasha rero abantu cane cane abo mu bisagara bateka ku mbabura kugira ngo bashobore gukinjika imfungurwa zabo. Nuko rero ico nico gikorwa tubona rero c'amakome, kuba baragikurako imiti bakacamurako n'ivyo vyamwa bita amakome, carashoboye gutuma hari ahantu hamwe mu Burundi hafata izina, haciye hafata izina rifatiye kw'ico giti bita ikome, duca turonka aho bita mu Gakome. Yego nuko rero n'ubu ico giti gifasha abantu kugira ngo bashobore kuronka inkwi. None rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, muriboneye akamaro k'ivyo biti kama. Ikindi rero ibiti kama navyo nuko bikingira ibidukikije, ikome usanga ari igiti ciza kiranasharije. Ahantu nakibonye rero n'ahantu hari n'agashamba gatoya keza kabereye n'ijisho, je nkavuga nti iyaba vyanashoboka mbere leta yoravye ico kibanza igafasha abantu baho, niba ikibagurira kaba ku kabanza gatoyi, kaba akabanza k'iratiro umuntu azoba araja aratembera, kuko niko gasigaye konyene muri ako karere karimwo ibiti vyiza bibereye ijisho. Yego murakoze rero mwese, mugire amahoro, mugire aho muba mwubahwe, turabandanya tuganira muri ibi biganiro, murakoze cane.